bukuru Diedone nkorera ikinyamakuru intumwa mw'iterambere nyene iteka umutekano nikahara mu ruganda ntibashore. Uburundi buriko buraterera cane mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere no cane cane mu gihugu ca Kongo. Ariko turiko twumva abarundi bahurikiye mu migwi igwana nka RED TABARA na FNL ya Nzabampema bariko hamagarira abandi barundi kwifatanya nabo ngo basenyure intwaro y'umugambwe CNDD FDD. Iyo ngendo muyivuga ko mbega nigiki musaba leta ko yokora kuri ivyo? Murakoze. Jewe abantu bose bari mu migwi bivugisha ngo bogwana aba natanze ikiganiro kuri Saint Michel mu 2000 sinibuka itariki mugabo ndashoka 2015 ndumukuru n'amaherezo amateka cyagiye bacavuga ngo ndi kuri yavuze ko azomara abantu ngo kora n'ukwica abantu ngo avuze kora ngo n'ukwica abantu hajya niho nabivugiye navuze nti iyi migwi yose izira yiyegeranya urazi ko bitegeye kwiyegeranya bananiwe no kugira kudeta nabwiye aba nibiyegeranye mugabo amenye ubu kugira uronka umutahe wo gutanguza intambara mu Burundi wegeranye ico gihe navuze nti ubu ugomba gutangura atanguza irake zibiri z'abantu hama mu ndwi zitatu tuzimare aje kurondera abandi. Nabivuze haize imyaka 11 nta gituma mu Burundi umuntu agwana kugira ugwana intambara kanyeshamba lazima uwe na sababu. Ndasize mu Gaswahili kwanza, lazima uwe na sababu. Ubwiye ata bituma imbwa zose zirakwirukako. Rurebe yazimwe bavuga ati rurebe yafata ngaha ntuzeye yindi zina zirondeza ibintu bidapanze. Nabivuze haize imyaka 11 sinabisubiramwe. Bose barabizi baje bose baguma biruka za Canada baje bose baguma biruka i Buraya bose baguma muri Kongo bahera nk'ifu y'imijira ega baraheze ega ntivyoroshe. Nababwiye umutahe ushobora gutanguza intambara ngaha mu Burundi n'abantu irake zibiri bafise inko nabo nyezo mu ndwi zitatu turabaheza. Nabivuze mu 2015 na 16 ndumukuru n'amaherezo amateka kuri Saint Michel wasomye imisa umengo yari patiri ntabona wasomye igisabisho cyo gutangura ibikorwa niho bacavuga ati ndi kuri yo ni mubi yavuze ko azotumara. Navuze ufise ngo tuzomwica none se kugwana baraje mu 2012 dufata imbere ya 12 barinjiye mu Cibitoke twarabamaze bose. Mu 2014 barinjiye mu kwizo kwa12 bose barabishe mu kibira ikabarore bose barapfuye. Rero ivyo kuvuga ngo imigwi yego kubwo bu telefone bwanyu baridagadura keduvuga tuti jabuka rusize tukonjike verbe duheze higa vyita guheza uyadukije baragukorerako. Je aka kantu karandyohera Nzabampema n'umu FNL w'umusuma nagiye mu Cibitoke mu 2008 haize imyaka 18 ngiye mu Cibitoke ndi komiseri mukuru ajeje ubuzima bw'umugambwe no kuvuga umutekano w'umugambwe n'abagumyabanga. Nababwiye abanyacibitoki nejo nabibukije ndi haize imyaka 18 vuze ni Nzabampema n'umuhungu wanyu avuka ku ndava kugira nemere yuko akomeye narari muhira iminsi 2 tumukoze ko inzara z'inkono. Nini imyaka 18 heze mu 2008 heze 18 nimuzoze murabutuntu twidagadura twiyambika impuzu z'igisoda twifotoza yo reka hageze kugwana umwanya mutoyi bazingira inyuma bazingana n'umugozi bashira inyuma. Ivyo rero ntimuzose kuza muravuga ngo hariho tugwi muri Kongo mugabo twebwe
nkuko nyene kurwanira igihugu byamaho ugenda urabaza nawe babwiye ngaha uturabaza mu mashamba hose hari umuntu afise apeti y'ukuraza tukonjige pe duheze ino ugenda urababaza nico gituma cy'amashamba ya Kongo yose bayapaturuya kandi Ngozi mu kiganiro nabageni aba bantu bazoravuga ku maradiyo nibiyegeranye ni bari muri Canada muri Amerika mu hari cyane navuze muri Belgique bazi ko bavuga gusa nibazi turabe twebwe imyonga yose n'imyobo uraza umwobo ujya mu imbeba turayizi yose mu gihugu n'amabuye yose ari mu myongo umuntu yo kwinyegezamo yose araharuye nibinjire ugomba